Bene data bakunzi namwe mwese muriko murakurikirana bino biganiro kuri runo rubuga rwacu rwa Shingira Intahe Imana nzima, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe na HilaireNininahazwe nk'uko vyama. Uno munsi nshaka tuganire ijambo tumaze kuriganira kenshi, ariko ndashaka twongere turigarukeko tubinoganze kugira ngo tuvyumve. Ivyo tugomba kuganira uno munsi nibijanye no kugaruka kwa Yesu. Yesu Kristo ariwe mukiza wacu, ariwe mwami akongera akaba umukiza wacu. Tugira tusubire muri ya majambo. Ya majambo atugaragariza neza ko uwo Yesu azogaruka. Uwo Yesu yaravyivugiye. Muri Yohana niho tubisoma mu gitabo canditswe muri Injiri, niko babivuga. Yohana yanditse hariho aho Yesu yivugiye ubwiwe. Yavuze ati muri aya majambo tugira dusome, ati nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe bariho muba, kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Reka tubanze tugarukire ngaho. Umuntu ashobora kwiyumvira ati mbega ibi vyaje gute kugira ngo ikiganiro kize? Kandi ubiravye iyi nkuru yari inkuru ikomeye cane. Niyo nkuru yamuzanye, niyo yazanye umwami Yesu hano kw'isi kutubwira ko agiye kudutegurira ikibanza. Yaraje gutegura abantu kugira ngo babwire ko azoja kubajana. Mu bakurikiye ikiganiro twagize ejo bundi mu rurimi rw'igifaransa, yarababwiye ryabanga, niko novuga mystère, ca kinyegezwa kitari kizwe. Ariko arababwira ati jewe rero ntimugire umutima uhagaze, ngiye kuja kwa data kubategura ikibanza. Kandi hariho ibibanza vyinshi, ntihagire rero uwumva ngo nta bibanza biriho. Umuntu ashobora kwiyumvira nk'izo ntumwa, umwe wewe yaciye abigaragaza ati mbega none ko tutahazi. Uravye ico gisomwa uca ubibona. Ariko Yesu we yari yamaze kuvuga ijambo rikomeye, kandi umuntu abiravye no mu yandi majambo Yesu yagiye ashikiriza. Turasoma nk'ijambo dusoma muri 20, 28, Matayo 28:20. Igihe Yesu yasezera intumwa ziwe, yarazitumye ku murongo wa 19, 28:19, ati nimugende, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Ni ukuvuga yababwiye ati genda mubigishe ko nzogaruka, kandi ivyo nivyo bizobagirira akamaro. Niko umuntu yobitahura. Yesu rero azogaruka nk'uko intumwa zabibwiwe ngo uwo Yesu mubonye abavamo akaduzwa hejuru, akaduzwa mw'ijuru, azogaruka uko mwamubonye. Azogaruka. Ntivy'ukuri Yesu azogaruka? Egome, yabivuze kenshi. Usomye isezerano risha usanga ari henshi yagiye avuga ko azogaruka. Yaranavuze n'ibimenyetso vyinshi biranga ukuzogaruka kwiwe. Dusomye tuvuge nko muri Matayo 24, reka dusome kuva kuri 14
gushika kuri 15 atubwira ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mw'isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyiyubare. Aya majambo ubutumwa bwiza turiko turatanga uyu munsi, bivugwa yuko ngo buzovugwa mw'isi yose. Hari ibihugu kizira kuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo, hariho ibihugu bizira. Hari umukozi w'Imana avugira mu Rwanda, yavuze yuko yibaza ko hariho ibibanza bitarashikirwa, kandi nanje ndavyumvira ndavye hariho amazu yahindura ibitabo mu ndimi z'abenegihugu canke z'abasangwabutaka. Baravuga yuko hari ibice bitarashikirwa n'ubu butumwa bwiza. Gusa hari n'ahantu bwinjira kandi ibihugu vyarabibujije. Ndibuka umunsi umwe haje mw'ishengero umuntu avuye mu gihugu co muri Afurika y'uburaruko, avuga yuko ubutumwa mu vy'ukuri yaburongeye kuri internet. Uku turiko turavuga aburongera ngaha. Hariho n'abandi bantu bamaze imisi baronka ubutumwa kandi batagiye kuburondera canke bari baravyibagiye canke baravyirengagije, ariko ubutumwa bukabashikira muri izi nzira zigezweko za kijambere, za YouTube n'ibindi. Egome muri YouTube hari nimpo mu kaguriro murabizi. Uheza kumva ubutumwa ugaca ubona ikindi kintu kikubwira ngo raba ibi navyo, raba ibi navyo, raba ibi navyo. Ni intsinzi kugira ngo ni ikintu co gusengera kugira ngo abantu ntibasamare, kuko hari ibishobora kuzimya ukwizera, hari ibishobora gutakaza benshi. Ego Yesu rero azogaruka nk'uko intumwa zabivuze, ariko hari aho tubaza ngo mbega none ni hehe, mbega ni hejuru, mbega ni hasi. Ibibazo by'abantu ni vyinshi. Sinzi ko wewe barakubaza canke mwebwe barababaza ico kibazo ngo mbega ijuru riherereye hehe. Mu Budagi ikibazo kitagira inyishu ni ikibazo bavuga ngo mbega ni kuki igitoke, umuno w'igitoke utagoroye ugonze, warum die Banana ist krumm. Ni ukuvuga igitoke ntikigonze, ntikigoroye, mugabo kimeze uko kimeze. N'ivyo n'inyishu yavyo nuko noyivuga. Reka dusome ahantu muri Luka. Murambabarira, umwe wese afise uburyo bw'uko ingene yigisha n'ingene akora ku mitima n'ingene yatumwe n'ingene yabihawe. Rero nahawe kubazanira ijambo ryinshi, kubasomera ivyanditswe, mubifate mubishire ku mutima, kandi birinjira birivugira vyovyo ntibifyina. Ego reka dusome muri Luka 23 akarongo ati si wewe Kristo niwikize natwe dukize. Ariko wa kabiri aramwishura amuhana ati no kubaha Imana uyubaha, kandi uciriwe urubanza rumwe n'urwiwe. Tweho turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ivyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Kandi aravuga ati urahava uzunyibuke Yesu, aho uzozira mu bwami bwawe. Aramwishura ati ndabikubwire ukuri, uyu munsi urabana nanje muri paradizo.
Yesu yishuye umugabo atabatijwe, umugabo yihaniye ku musaraba, ati uno munsi urabana nanje muri paradiso. Muri mu Baheburayo 11, reka tugiye tukasindirayo tukaharaba. Mu Baheburayo 11 twarasomye ijambo menga ni 40, akarongo ka 40, reka duhere kuri 39, ngo abo bose bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ivyasezeranywe, kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba ciza, kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe. Ubu ni Yesu yavuze, uno munsi uraza kuba uri kumwe nanje mu paradiso. Uravyumva neza? Ni Yesu yabivuze. Ariko ku vy'ukuri aho Yesu yagiye twibaza kandi twemera ko ni mu paradiso, ntari kumwe n'abandi bantu ba Musa canke ba Mose, ba Yohana Batista umubatizi, ba Daniyeli, ba Yesaya, ba Yeremiya. Oya, aho Yesu ari ahantu hakomeye. Gusa uyu musuma yaramaze kuronka ibikwiye. Kera tuciga mu mashuri baratubwira ngo urya yarujuje, ngo uyu mwarimu naramwujuje, nawe yarujuje, yarakwije, kuko yabonye agakiza. Kandi agakiza tukabona ubu. None wewe aho uri yoshika akagira ikigushikira, iyi ntahe woyironka, niyo ikenewe. Ndashima umwami Yesu kuko yashimye kumuremesha bose babibona kandi bavyumva. Reka tubandanye. Hariho abantu benshi bakunda guharira, bakibaza ngo nta juru nta ki, byose siko bimeze. Hariho abatabikeneye, abahisemwo izindi nzira, bumvisha n'abandi bantu bati ivyo sivyo. Ariko ibyo dusoma muri Matayo 25 kuri 41 hatubwira ingena izo manza zizocibwa, ingena Imana izocira amahanga urubanza, Yesu azocira amahanga urubanza. Mu karongo ka 41 niko turobanuye mu bindi bice. Nibaza ko wewe umukunzi uriko urakurikirana uzofata akanya ugasoma iki gice cose ca 25. Avuga ngo maze azobwira abari bumoso ati mva iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriye wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Muravyumva neza? Ariko abagororotsi hari ibindi azobabwira. Bavuga ngo maze umwami azobwira abari buryo bwiwe ati nimuze, abo data yahezagiye, murage ubwami mwateguriwe uhereye kuremwa kw'isi. Muravyumva ko hariho abatazoburonka, hariho n'abateguriwe, sibo bateguriwe, nabipakije, nabasavye lift, bagomvye kuja kwa wa mugwanizi, kuko ngo umuriro utazima wateguriye wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Abandi bantu bakora ibibi canke abo bantu bazoba bari ibumoso bwiwe, nabazoba bagiye aho hantu kubera ko
bagizemwo ihitamwo ribi, ariko none abo bazotoranywa bazoba babiherewe iki? Navyo nyene biravugwa ngaha, umuntu abisomye akabibandanya, havugwa ngo nari nshonje murangaburira, nari mfise inyota mumpa ico kunywa, nari ingenzi mumpa indaro, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muza kuraba uko meze, nari mw'ibohero muza kundaba. Nari mw'ibohero muza kundaba, nari ngwaye muraza kunsuhuza, n'ibintu bene ivyo. Ni ukuvuga ko uwo munsi uzoza. Navuze ko turi kuvyo kugaruka kwa Yesu, kugira ngo ibi bizoshike ni ukubera ko azoba ari kumwe n'abo bantu, kandi twari tubonye yuko Yesu yafashe akava aho hantu akagenda. Ariko rero ubu twebwe ico twitegurira ni uku kugaruka kwiwe. Muri Yohana 17:26, 25, 26, reka 26, ni muri Luka 17:26 na 27, aratubwira ngo kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu minsi y'Umwana w'umuntu. Baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, umwuzure ukaza ukabahonya. Ndabona aya majambo twaza twarayaravye, twaza twarayasomye hamwe namwe. Ego hariho abibaza ngo hazobanza kuba ibintu vy'ibitangaza, ibintu bimwe bizohagarara, bavuge ngo ejo hazoba, nibuka kera tukiri abana bavuga ngo umukuru w'igihugu azogendera province naka, mwese muzoze mwambaye neza. Oya, Mwami Yesu ntazoza uko. Batubwira yuko ibintu turabona ibimenyetso, tuguma tubibona, ariko ni muri uwo mwanya azoza, kandi uwo munsi biravugwa ko uzoza nk'igiturumbuka. Uwo munsi uzoza nk'igiturumbuka, abantu batawiteguye, ariko barawumvise ko uzoba. Ego none rero hari ijambo tubwirwa, ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantaje mu gihe co kuratsa, kuri wa munsi wo kugerageza mu bugaragwa. Ntimukomantaze imitima yanyu. Ego ibi vyabwirwa Abisirayeli igihe ivyabaye igihe Abisirayeli bariko basubira bava muri Egiputa basubira mu gihugu c'isezerano. Hari ibintu vyinshi vyabashikiye, n'amakuba n'amagume, kubera gukomantaza imitima yabo. Ego none rero nta numwe rero azi umunsi n'isaha, nabibabwiye mu kanya, ariko reka mvuge ijambo ryanditse ribivuga, kuko nababwiye ko nabemereye yuko nzoza ndazana ijambo kugira ngo murimenye. Matayo 24:36 tubwira ngo iri jambo ngenda basomere, ariko uwo munsi canke iyo saha ntawubizi, niyo boba abamarayika bo mw'ijuru canke Umwana w'Imana, atari Data gusa. Ndashaka ngo uyu murongo muwugumye mu mutima wanyu, mubumve. Uwo munsi canke isaha ntawubizi,
niyo boba abamarayika bo mw'ijuru canke umwana w'Imana, atari data gusa, nta wundi abizi. Ego, iri jambo naryo no kurigumya, kuko tumaze kubaho ibihe vyinshi. Hariho abantu n'amashengero manini manini canke abantu babaye ibihangange bagiye batanga itariki, bagatanga ibihe, bigahinduka, bigasanga mbere bigatera n'uruhagarara rwinshi. Iri ni ryanditswe, ni canditswe, reka tugihagarareko. Ego, abantu ubiravye, hariho abantu bashobora kuvuga ibintu kubera ko n'Imana yaravuze ngo nta kizoba Imana itibiye ibanga abantu bayo. Hamwe na rimwe ugasanga umenga ivyo bintu biravuguruzanya, ariko Mpwemu Yera niwe aduha gutahura neza. Niba rero Imana itanze, kuko hari n'abibwira iminsi yabo yo kubaho mu mubiri wabo, ivyo biriho. Rero ndiko ndabasomera icanditswe, ndababwira nti uwo munsi canke isaha ntawe ubizi, niyo boba abamarayika bo mw'ijuru canke umwana w'Imana, atari data gusa. Iri niryo jambo twaronse. Pawulo rero yareretswe, arabwira ishengero ku vyerekeye, ku bijanye n'iduzwa ry'ishengero. Iduzwa ry'ishengero rizogenda gute? Ivyo bita enlèvement, hariho abavyemera, hariho abandi babiharira ku bihe bizobera, ibizoba bitaraba n'ibizoba vyamaze kuba. Ugasanga kenshi birateye n'uruhagarara, ariko ivyo ntizoduteza no kudutera n'uruhagarara. Ubwo duzwa kw'ishengero ni iki? Hazoba umwami Yesu ntazoza kw'isi, ntazoba arashika kw'isi, azoza mu bicu. Niho abapfuye bapfira mu mwami Yesu bazoduga bakamusanga mu bicu. Abazoba bakiriho, bakiri mu mubiri nk'uku twe turi mu mubiri, turi muri Kristo, tuzohindurwa, natwe ntituzobatanga abo bapfuye, tuzobasanga hariya mu bicu. Ibindi bizokurikira nuko bwa mbere hari abantu bazosigara ngaha kw'isi, kuko niho rya jambo rigaruka ngo abantu bazoba bakize, ubuzima buzobandanya, abantu bazoba bakirongora, abantu bazoba bakirongoza, imigambi izobandanya. Hazoba hariho abantu ngaha rero, abo rero nabo bazomubona mu minsi itazoteba, imyaka mikeyi gusa, naho Yesu azogaruka, kandi ico gihe coco azohonyora ku rusi. Ego, Yesu rero abahezagire. Ayandi majambo tuzoyaganirako ibindi bihe, ariko mwumve yuko iduzwa ry'ishengero rizoba, umwami Yesu ntazohonyora ku rusi, ariko inzamba imaze kuvuga azoba ari mu bicu. Niho tuzoja kumusanganira, niho abapfiriye mu mwami bazoja kumusanganira. Ngo abandi bazoba basinzi, abandi nabo ngo ntibazozuka ico gihe, bazobanza kurindira nk'uko twabisomye mu vyahishuriwe Yohana. Ego, abandi ntibazozuka ico gihe, hazoba igihe cabo naco. Yesu rero abahezagire. Mwari kumwe na HilaireNininahazwe. Nari nipfuje gusubira kugaruka kuri aya majambo kugira ngo tuyanoganze yerekeye ukugaruka kwa Yesu. Ukugaruka kwa Yesu ni vyiza, igihe co kuvyitegurira ni iki nyene. Ego, birashoboka yuko uvuga uti jewe ibi bintu naho babivugiye babisubiramwo, jewe ntavyo numva, sindavyumva, sinzi ingene nabifoye, sinzi ingene nabishonye, ariko ndashaka kubimenya. Ego, bavuga, ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abazoba mw'izuka rya mbere, naryo niryo.
none rero Yesu aguhezagire. Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, ndagushimiye kuri ubu bwoko bwawe, kuri uyu mukunzi yakurikiranye kino kiganiro, yumviriza amajambo n'ibice birimwo, maze yumva aranezerewe. Mana ndasavye ngo umutigiri wiwe umwereke databuja akwiye gutunganya, umwereke databuja umuhe gutahura ico ataratahura, ubwiza bwawe mugaragareko mu mvugo no mu ngiro. Mana uzobukoze nyaguhora ku ngoma. Databuja ndasabiye aba bantu bariko barica amatwi, Mana yo mwijuru, kumbure ari iruhande yabo urwamo rwinshi rutuma batumva neza, rutuma bakekeranya. Ndakwinginze Mana ngo ubagirire neza, ubatabare Mana. Ndasabiye abakozi b'Imana bari mu bihugu bitandukanye bariko batanga ubu butumwa, Mana yo mwijuru, twebwe tuko tubutangira ahantu hari amahoro, ariko hari abari mu ntambara. Boneyeho n'akaryo ko gusabira ibihugu vyacu biri mu ntambara, igihugu ca Sudani. Mana turasabye abanyasudani ngo ubahe amahoro Mana, muri iki gihe nyene nabo ubutumwa bwiza bubashikiye. Turasabiye Mana abo mu bihugu vya Niger, Mali na Burkina Faso na Guinea, eka ibihugu bisa niko bisagirijwe n'intambara, nabo ubagirire neza, ubagwanire kandi ubahe kukumenya wewe, ubatabare kandi ubabe hafi. Turasabiye Mana nabo aba babanyi bacu bo mu gihugu c'Uburusiya na Ukraine, Mana ngo ubagirire neza, ubahe nabo nyene kugira ubwenge wowe ushaka, kugira ngo bamenye. Mana ubategure. Mana hariho benshi muri iki gihe bakomantaje imitima, bavuga ati iyo Mana ntiyorekuriye intambara ngo ibe. Mana ndaje imbere yawe, ndakwinginze databuja, mukore ku mitima yabo, maze Mana udodore, nkuko wavuze ngo uwudodora akakwishura uzogerera mu mutima wiwe. None rero ndaje imbere yawe, ndakweretse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana yo mwijuru, ndaje muri kano kanya kwitandukanya n'ivyo byose bitaguhesha icubahiro. Databuja, ivyaha vy'agahomeраmunwa, ivyaha vy'ubuhumbu, ivyaha vy'ubusuma, ivyaha vy'ubwicanyi, ivyaha vyo gukora no kugurisha no ibigwanisho n'ibindi bibi bitera ivyaga abantu. Mana ndakwinginze rero ngo ukwizera kwa kugwire. Sabiye Mana abakozi b'Imana kw'isi yose aho bari, Mana ngo ubahe kurinda no gushobozwa muri vyose, aho bananiwe ubaduze, wongere ubakomeze. Mana turagushimiye. Mana turasabye ngo uhezagire databuja, uwo wese ari ngaha yumvise ubu butumwa, agira inyota yo kwitega umuzo wa Yesu Kristo ushobora kuba igihe cose. Egome turumva turabona ibiriko biraba hirya no hino, bimwe turabitahura ibindi ntitubitahura, arivyo dusigurirwa tukabisigurirwa uku canke ukundi. Dusavye Mana ngo wewe mpwemu wawe aze muri twebwe, aduhe gutahura ukuri nk'uko kuri. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye twizeye, amen. Nshuti mukunzi mwene data, eka wewe wakurikiranye bino biganiro vyacu, turakwifurije umunsi mwiza n'ijoro ryiza kuri bamwe. Umwami Yesu rero abane nawe, tukwifurije ko mpwemu yera yoyobora intambuko zawe. Nawe ubutaha mwari kumwe na HilaireNininahazwe, aha ni ku rubuga rwanyu Shingira Intahe Imana nzima. Mushobora kutwandikira hano munsi, hariho aho mushobora kubona inomero yacu, mushobora no gufyonda ku gakengeri, mushobora no gushima ibyo mwasomye, mushobora kwandika n'amajambo yo kuvuga ico mwibaza canke ikitaba ico mutatahuye neza. Murafise kandi no gushobora kugwiza ubwo bihereza abandi, kugira ngo abo tutabanye muri kano kanya nabo bazokumva aya majambo, kumvura bubake canke azobubaka nyene, kugira ngo nabo bazobe bamwe babe mu bandi mu bazoronka canke bazobona ikibanza cabo kwa data mwijuru. Naho ubutaha.